ni ukuvuga ko je maze kuzana umugore nari nzi ko umugore atajamba afise, nari nzi ko umugore ataruhara ashobora kugira mu rugo, mbere nibaza ko abagore nka bose ari bijuju. Ivyo vyatuma rero je umugore wanje ndamuciza. Iwanje umugore carazira ko ashobora gukora ku mahera, carazira ko ndamufasha ibikorwa. Ivyo rero vyatuvyariye ubukene butagira uko bungana mu muryango, aho twakenye ndagera aho jewe nja gutira ikinga ababanyi bakanari inyima. Hanyuma noca ngira ko nimvo yatumye mpinduka. Ndashimira cyane shirahamwe mpuzamakungu Care International. Burya aya mashirahamwe abantu benshi bazi ngo amashirahamwe atanga amafaranga niyo ngira akamaro. Muri ico gihe je hari kuzishiramwe rimpa amahera ntaco ryari kumarira, ariko baduhaye inyigisho zitwereka ko ukuja inama n'ingingo n'uwo mwubakanye ko ari bwo buzima, ko ari byo bituma urugo rutera imbere. Baradusaba bati genda abagabo mutahora muyaga nabo mwubakanye, mushika muhira ntimubahe mwiriwe, kuva uyu munsi mutangure hama mutangure kuja inama n'ingingo mu rugo. Ntangurira aho nyene ndashika umudamu ndamuha mwiriwe, naho wamenga ntabitahura, hama ntangura kumufasha ibikorwa. Mu gico gihe naciye ntangura kugwana intambara z'abandi twangana, twari twagiriye mariage rimwe kuko batanguye kuntwenga bavuga ko nari imiti umugore kwa nganje ibintu nka bene ivyo. Mugabo aho nyene dutanguye kuja inama n'umugore, niho naciye ntangura kubona iterambere mu rugo, niho naciye ntangura kubona umunezero mu muryango. Hanyuma dutangura gutegurira hamwe imigambi. Muri ico gihe inyuma y'umwaka twari tumaze gutangura kugura ibitungwa, inyuma y'imyaka 2 twari tumaze kugura ikinga, hanyuma inyuma y'imyaka 3 twari tumaze gusanura. Je ndaba mu kazu gato cane k'amategura, ariko mu myaka 3 twari tumaze kubaka inzu nziza isakaje amabati. Muri ico gihe rero ukuja inama n'umugore vyamvyariye vyinshi, kugezaho ngera ku rugero rwaho mvuga nti umugore wanje ubu ndamuhaye ikibanza kidasanzwe, ahava turashinga butike, atangura kudandaza. Ntangura kubona ko vy'ukuri bwa bundi nari nariyishe, nari narifashe nabi, kuko nari ngeze ku rugero rwaho jewe ngurisha ibitoki ajya amashashi. Murumva ko vyari ibintu biteye ubwoba. Nari ngeze ku rugero rwaho abahungu twagendana aho kuja gufasha mu miryango twazindukira ku kabare. Amahera turonse haragatereme twakoresha ko mu Giswahili murambabarira twavuga ngo tema kesho ni siri ya Mungu. Nukuvuga ngo ayo turose turare tuyariye ngo jo nibanga ry'Imana, nukuba twarapfuye. Uyu munsi rero niho haho handurukiye iciyumviro, ndavye aho ingene nari narapfuye, ndavye ubuzima bubi nari mbayemwo kubera umugore wanje tutabana amahoro. Niho handurukiye iciyumviro cyuko noshinga iryo shirahamwe ry'abatanga muco, kugira ngo dufashe cyane abandi bagabo n'abagore. Mugabe imizi minini abagabo, kuko usanga iwacu mu kibano ari twebwe abagabo tuvuga ni twebwe dufite ijambo rya mbere n'irya nyuma, dukora gacinyizo, dufata amahera ngo amahera n'ay'abagabo. Umugabo tukaja ku kabari tugasorora yose tutibutse ko umunyu hari. Ndabona nti vy'ukuri abagabo twafata iya mbere gutahura ko guha ijambo umukenyezi arivyo vyotuma vyokiza ingo n'igihugu. Ndafashe ya mbere. Naho rero handurukiye iciyumviro ca turashinga iryo shirahamwe, turaryemeresha mu mategeko, ariryo giyitwa abatanga muco. Ni naho handuritse ico ciyumviro twashatse guhaguruka kugira ngo dufashe ingo cyane abagabo bo bari bameze nkatwe hambere, bahindura ingendo dukoresheje intahe zacu, kugira ngo bamenye yuko atakindi kizotuma igihugu cacu kironka iterambere ko rizohera mu ngo hagati y'abubakanye.